Yesu ashimwe, kaze kuri Holy Kanani TV, dusangira ijambo ry'Imana yadushize ku mutima, dushobore no kurisengeramwo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turaguhaye kaze, nuzubane natwe, nuzuvugane natwe, tugiye kumva ijambo ry'Imana, nuze twitangira imbere, nuze twumve icyo uriko uravugana n'umutima wacu, kugira vyose bikorwe neza kubw'icubahiro cawe, mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Nashaka dusangire ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ibice 9 gutangura ku murongo waho wa 19. Haravuga ngo, arabishura ati, yemwe ab'iki gihe mutizera, nzogeza ryari kubana namwe? Nzogeza ryari kubihanganira? Nimumunzanire. Baramuzana. Iyo mpwemu imubonye ica iramujegeza cyane, aratemba, arigaragura, abimba ifuro. Yesu abaza se ati, amaze igihe kingana iki bimutera bityo? Aramwishura ati, uhereye mu bwana bwiwe. Kenshi cyane imuta mu muriro no mu mazi ngo imwice, ariko namba hari icyo woshobora, tugirira akagongwe udutabare. Yesu aramwishura ati, uvuze uti, namba wo bishobora, erega vyose bishobokera uwizeye. Amen. Imana ishimwe. Nashaka kugusaba muri rino jambo tugiye gusengeramwo, nkubwire ko Yesu bisaba kumwizera gusa. Ubu butumwa buca kuri Holy Kanani TV ushobora kuba umaze kububona kenshi, ariko ni wizera Imana. Ico uri kuracamwo yokigusohoramwo. Ntivyoroshe kubana n'ingwara, ntivyoroshe kuba mu bukene, ntivyoroshe kuba mu bibazo biguma bigaruka vyisubiriza, ariko Yesu arashaka ko twizera. Hano muri rino jambo haravuga ngo Yesu ngo akiza umuhungu arwaye intandara. Intandara ni indwara mbi. Igituma ari mbi nuko ishobora kuguta mw'ibarabara, ishobora kuguta mu muriro, ishobora kuguta ahantu uri wenyene, ishobora kuba uri mu bwiherero ikaguta hiyo, ishobora kuguta mu mazi. Ariko muri rino jambo dusomye hano, Yesu yabajije se w'uyu mwana w'umuhungu, aramubaza iyi ndwara yamufashe kuva ryari? Se aramwishura ngo kuva mu buto bwiwe, kandi ngo iyo ndwara ngo yakunda kumuta mu muriro no mu mazi. Mu yandi majambo, uyu mwana yari yuzuye inkovu, uyu mwana yari yarahatswe kenshi gupfa, kuko igutaye mu mazi akakurengera arashobora kukunyoha ukarohama ugapfa. Yari indwara ishobora kuzana urupfu, umubabaro cyane muri uno muryango umwanya uwo ari wo wose. Ariko uyu se w'uyu mwana acabwira Yesu, nimba ubishoboye mudukirize. Hari igihe rimwe na rimwe tujya twibaza ko hari ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye, kuko uyu mupapa ugiye kureba neza, uyu se w'uyu mwana ntiyarazi ko Yesu vyose abishoboye. Yaramubajije ikibazo, aramubwira, nimba ubishoboye mudukirize. Mu yandi majambo, vyarashoboka ko we mu vyiyumviro vyiwe yibaza ko Yesu atavyashoboye. Yesu nawe aramwishura ngo uvuze ngo nimba mbishoboye. Yesu aramwishura ati, ngo uvuze uti, namba wabishobora.
mu yandi majambo yashatse kumubwira, uri kurambaza ivyo nshoboye. Yesu aravuga ngo erega vyose bishobokera uwizera. Ntivyari bihagaze kuri Yesu abishoboye, ariko vyari bihagaze ku kwizera kuriya mupapa. Vyari bihagaze ku kwizera kuriya mupapa yararwaje umwana. Bibiliya ntivuga uyu mwana ukuntu yarangana. Birashoboka ko navyo vyari bihagaze no mu kwizera k'uyu mwana. Vyari bikeneye ko muri uno muryango habaho kwizera. Bene data, kwizera kujya kuduhindurira ibihe. Kwizera kujya kuduhindurira amateka. Yesu aravuga ngo vyose, ngo erega vyose bishobokera uwizera. Se uwo mwana aca aturika cyane ati ndizeye. Fasha ukutizera kwanje. Yesu abonye abantu bagwirirana biruka akankamira iyo mpwemu ihumanye ati yewe mpwemu y'ikiragi kandi y'igipfamatwi, ubwanje ndakubariye muvemwo, ntukamugarukemwo ukundi. Arataka, iramujegeza cyane, imuvamwo, amera nk'uhwereye, bitumwa benshi bavuga bati arahwereye. Hari igihugu kiza kw'Imana habaho no kuremba. Hari igihugu kiza kw'Imana habaho kubona ibitandukanye. Ngo amera nk'uhwereye, Yesu amufata ukuboko aramuvyura, arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa biwe bamubaza biherereye bati tweho mbega ko vyatunaniye kuyisenda? Arabishura ati bene irya ntikurwamwo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. Hari ibintu bizadusaba gusenga, hari ibintu bizadusaba kwisonzesha, hari ibintu bizadusaba kwegera cyane Imana. Reka mfata akanya dusenge. Uyu mupapa ivyo yariko aracamwo ntivyari vyoroshe. Uyu muryango ivyo bariko baracamwo ntivyari vyoroshe. Aha ndatanguye gusenga. Birashoboka ko hari umuryango uri kuraca mu bihe bitoroshe. Birashoboka ko yoba ari indwara. Uwo mwana wawe ashobora kuba arwaye, umuvyeyi wawe ashobora kuba arwaye, umufasha wawe ashobora kuba arwaye, umuvyeyi wawe ashobora kuba aremvye. Ariko reka nkuzanira inkuru nziza. Haleluya! Birashoboka ko hari ibintu muri ko muracamwo vy'ubukene, hari ibihe muri ko muracamwo vyo kutumvikana mu muryango, hari ibintu muri ko muracamwo biteye ubwoba, ariko Yesu yavuze ngo erega vyose bishobokera uwizera. Mwene data, birashoboka ko muri processus ya divorce. Birashoboka ko mwoba muri ko murafata ingingo zitarizo, ariko reka nkubwire vyose bishobokera uwizera. Birashoboka ko wacitse intege, birashoboka kuvuga nta yandi mahitamwo, uri kurahitamwo amahitamwo atari meza, urashobora kuba uri kurafata ama decision atariyo, ariko Yesu aravuga ngo vyose bishobokera uwizera. Reka dusenge duhuje umutima n'inama. Uyu mupapa yaciye agaruka vyihuse, ngwego ndizeye, ngwego ndizeye, fasha ukutizera kwanje. Birashoboka ko nawe woba waratakaje ukwizera, ariko reka twunamike amaso yacu dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, birashoboka ko hariho benshi bagabanutse mu kwizera. Birashoboka ko hariho abakwizeye, ariko bivanye n'uburemere bw'ikibazo bariko baracamwo, ukwizera kwabo kwaragabanutse. Ariko waraserutse muri uno muryango, urababaza ngo uyu mwana ngo ni kuva ryari? Se wiwe aravuga ngo kuva akiri muto, ngo vyamuta mu muriro bikamuta no mu mazi. Mana, n'uyu muryango hari ivyo bariko baracamwo kandi babimazemwo imisi, ariko uri kurabaza ngo ni kuva ryari? Ngo ni kuva ryari? Bavuze ngo ni kuva mu buto bwiwe,
ariko nabo birashoboka ko bimaze umwaka, birashoboka ko bimaze amezi, birashoboka ko bimaze imyaka myinshi, ariko Mana ikintu bakeneye ni ijambo ryo kwizera. Mana kiza uyu mumama arwaye, mukize. Vuze ramvura ukuboko kwawe ukore kuri no kanseri. Ndavuze ramvura ukuboko kwawe ukore kuri no diabete. Ndavuze ramvura ukuboko kwawe ukore kuri no hepatite. Ndavuze ino ndwara idakira abaganga bamubwiye ngo ntikira. Mana yikoreho mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ikiza, ukuboko kwawe ntikwabaye kugufi ngo kunanigwe no gukora. Kiza Mana, kiza Mana. Ndasengeye no muryango Mana, bariko baraca mu bihe by'ubukene, bariko baravuga mbega bizagenda gute. Umugore acitse intege, umupapa acitse intege, ariko ndavuze uri Imana itanga provision. Waraserutse mu gihe bari babuze ico barya, ibihumbi bingahe barariye bararya barahaga, ibihumbi 3, ibihumbi 5 barariye barahaga baranasigaza. Harageze ko nabo bibuka, iki ni gihe Mana ugomba kubagaburira, iki ni gihe Mana bagomba kuronka akazi. Mu izina rya Yesu Kristo basange Mana, bacitse intege, ukwizera kwabo kwaramanutse, ariko subira Mana ubagenderere. Ndasengera no muryango uri kuraca mu bihe bigoye, bariko barafata ma decision ya divorce, ariko ndasenze Mana uri Imana, uri Imana yateranije umuryango, uri Imana ibereye amaso umuryango. Satani yaje gutandukana no muryango, ndavuze mu izina rya Yesu Kristo bagenderere. Orosha umutima w'uyu mupapa, orosha umutima w'uyu mupapa. Ntibaraba uburemere bw'ikibazo, ntibaraba ibibatandukanya, ahubwo baraba ibibahuza. Urakoze Mana. Ndasengeye abantu bose bariko baradukurikirana, bariko baraca mu bihe bigoye. Mana birashoboka ko hari umwana yabuze minervare, birashoboka ko hari umuntu yabuze ico afungura, birashoboka ko hari ikibazo kimwe canke ikindi, hari umuntu ariko aravuga guhunga, ariko Mana ndavuze basange mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana igisubiza ihumure. Yesu ahageze hose arasubiza intege mu bantu. Yigeze kuba ari kumwe n'abigishwa biwe, ngo amazi arabatera bari kumwe, abasanga mu bwato, bari bafite ubwoba ko ubwato bugiye kwibira. Mana uwo muntu ariko aravuga ngo biraheze birarangiye. Subira umusange, kandi Mana vuga ijambo rimwe. Warahagaritse imiyaga, uravuga ikiyaga kirakumvira kiratuza. Vuga kuri ico kibazo bafise, kandi ikibazo gifise amatwi kiri butuze. Urakoze Mana, ndagushimiye. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizera, amen. Imana ibahe umugisha, mukomeze kwizera. Imana irakiza, Imana iratabara, mu izina rya Yesu, amen.